Ndabaramukije nshuti bakunzi b'ibiganiro vya radio televiziyo buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro. Uyu n'umwanya w'ikiganiro isi duhetse ni ikiganiro mumenyereye ko dusanzwe tuyagamwo ibijanye n'ibidukikije. Iyo ibidukikije bidakingiwe neza biba bimeze gute, mbege iyo ibidukikije vyubahirijwe hoho biba bimeze gute? Uno musi muri kino kiganiro ndi kumwe n'umutumire aza kudufasha gusobanukirwa mbega iyo uburimyi butubahirije ibidukikije hononekara iki, mbega ni gute uburimyi bushobora kubahiriza ibidukikije, ni giki cokorwa kugira ngo abarimyi bakora ubwo burimyi bamenye kurima uburyo bwa kijambere bushobora kubaha umusaruro ariko kandi utibagiye gukingira n'ibidukikije. Sindi je nyene nababwiye ko ndi kumwe n'umutumire. Ku busanzwe nkora n'amashirahamwe ego harimwe ibijanye n'ibyo dukingira aha ku isi yacu, kwa dukingira isi yacu amashirahamwe dusanzwe dukorana. Ego ego nuko nariko ndavuga nti uno musi tugiye kuganira cane cane ku burimyi bwubahiriza ibidukikije. Mbega aho hariho uburimyi butubahiriza ibidukikije? Yego cyane. Ubwo bameze gute? Butubahiriza ibidukikije ni bwa burimyi twebwe dukora mugabo tutashoboye gukingira isi yacu. Ego ubwo buba bwakozwe gute mu kurima umurimyi aba yabikoze gute? Ego uburimyi twebwe butuma isi tutayikingira buhungabanya n'ibidukikije ni hagati tuza kurandura amashamba tugatera ibindi bintu. Mw'ico gihe rero ubwo burimyi tuba turakora ntibuba bufasha mu gukingira ibidukikije kandi navyo bidufitiye akamaro. Ubivuze gutyo ciye mbona ivyeze uno musi aho usanga bavuga yuko ngo isi yaraze kumbure abakeneye kurima bakaca birara mu mashamba canke hari ibiti bakabirandura kugira ngo bashobore kurima. Aba nabo umuntu bavuga yuko badakingira bakora bwa burimyi budakingira ibidukikije kandi biboneka ko umenga bariko baragwiza umwimbu. Je ubwo burimyi ntibukingira ibidukikije kuko urumva ibi biti burya bidufitiye akamaro kanini cyane. Iyo uvuze yuko ugiye kurandura ibiti ukaca utera ibindi biterwa mw'ico gihe ariko usanga urimye ibiterwa bomba rugo navyo bimara mezi makeya bikaba vyeze. Mw'ico gihe rero iyo maze kuhava isi sigara igaragara. Mw'ico gihe rero tuba twubahirije canke dukingire ibidukikije. Ego muri ya misi mu ndimira tabiterwa bigisigayeyo isi ibisigaye yambaye ubusa. Isi isigaye yambaye ubusa. Mw'ico gihe ubwo burimyi tukora nta burazana ingaruka mbi aha twebwe iwacu. Nk'akarorero ugiye kubiraba uza gusanga habaye igwirana ry'ingwara zivuye kutubahiriza ibidukikije. Ego kandi vyinshi biragaragara muraza kubibona ubu hari ingwara zitandukanye zivuye mu buryo duhungabanya twebwe nyene ibidukikije kandi bidufitiye akamaro no kugushika ku magara y'umuntu. Ego ubwo umuntu avuze yuko haboneka ivyo bigenda biza nk'ibiza ingwara, ngira ngo na cagihe imvura iba yaguye mu gihe kidatonze, ngira ngo navyo birashobora kuba biterwa nuko kw'amashamba aba yahungabanijwe. Neza cyane. Iyo amashamba ahungabanijwe haca hahindagurika ry'ibirere kuko burya ibi biti bidufitiye akamaro kanini cyane, haba kudahindagurika kw'ibirere byose birava ku biti byacu kama babisazo bihari. Iyo tubihungabanije rero ni hamwe imvura ireka kugwa hakaba icirirerire canke imvura yagwa igashikagurika. Nico gihe rero bibiti bidufatiye ikintu kinini cyane. Nico gituma mu burimyi bwiza butonona turaza kugishika ko ndavyibaza. Guhungabanya amashamba ni ikintu kimwe kibi kandi cyane gituma uburimyi dukora butubahiriza ibidukikije. Ego no musi umuntu ariko araraba umurindi Uburundi buriko buraja ko mu bijanye no gushika kwiterambere, abarimyi nabo barahimirizwa ati murimo uko bishoboka kose umwimbu uboneke ugwire kugira ngo mbere na yambona kazoza umuntu ayishikeko. Hanyuma ubwo burimyi bukaca bukogwa novuga bivuye inyuma, ngira ngo bafise ubuhinga buke mu bijanye n'ibidukikije. Ubu burimyi ko baba bahimirijwe
ngira ngo nk'abahinga muraza gufata akanya mudusobanurire mbega umurimyi akwiye kubikora gute kugira ngo wa mwimba ariko arashaka kubera ko nibaza ko ibidukikije bitameze neza n'uwo mwimbo urashobora kuhakwa kutaboneka kugira aronke uwo mwimbo ukwiye ariko arifuza niko akwiye gukora mu bijanye no kubahiriza ibidukikije ariko kandi na bwa burimyi yabukoze neza. Yego. Murakoze. Murabona yuko ubu igihe tugezemo amashamba burya abantu barayahoneje. Mugabo ico gituma rero ubuhinga ubumabuza tukiga mbega ko isi yacu isigaye igaragara kandi abantu bashike bashaka kwimbura tubikore gute tubigenze gute. Ico gituma ubu ariho nk'amashira hamwe ariko arakora batanga n'inyigisho mu bene gihugu ibigikorwa bita kunywanisha no kuvuga ni ibiterwa bito bito bibana n'ibindi biti bitonona ibi biterwa kandi ibyo biti navyonyine urumva navyo tubiteye bisha bitugira akamaro turaronka umwimbu kandi bwa buri mirena bwonyine busha bwongera bukubahiriza ibidukikije kuko twateyemwe n'ibiti binwana na bya biterwa twateye bitandukanye mwico gihe rero isi naho dusoroma dusarura uza gusanga isi isigara ifise ibiti bidufasha mu gifaransa ni biodiversité ituma iguma imeze neza. Yego. Hanyuma none iyo bavuze ko hari amashamba yahungabanijwe hanyuma niki muvuze cuko abarimyi bashobora kwiga ibijanye no kunywanisha mbere bakaca banabibwira ko banabikora mu ndimiro iwabo ubu buryo burashobora gusahiriza muri ca gihe amashamba aba yahonye neza cyane birasahiriza cyane kubera nk'akarorero urabona ubu turi mu mugambi wo gutera ibiti by'ivyamwa nk'akarorero nk'ivoka urabona ko ari igiti kiba kinini cyane iyo rero nk'ubu uyu mugambi abantu bawijukira kandi uyu mugambi ni mwiza cyane abantu bagatera amavoka bazoba ariko barafasha mu gukinga no mu kubungabunga ibidukikije mbere byongere bibahe n'umwimbu bashobora kugira iki kwiteza imbere mu miryango yabo. Rero tugiye kuraba mbere wanashaka tuje kure cyane hari abantu bakoze umugambi mu minsi heze yo gutera amavoka. Yego. Uyu munsi amafaranga bafise amafaranga menshi cyane ava muri bya byamwa bibuye kandi abantu je ndabashimira cyane kuko bari mu bantu bariko baratuma haba kubungabunga iyi si yacu kandi tugiye kuraba mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kino gihugu ni cyiza iki Imana duhaye vraiment turafise isi nziza twa dufise n'ikirere cyiza mugo twe tugeze ku rugero rwo konona ikirere mukonona ikirere ni kwa gundi korandura amashamba tukagira iki mugabo ko Imana duhaye ubumenyi abantu tugatahura twige gutera igiti dutera ibyo vyamwa by'amavoka kuko biza gusubirira bya biti by'amashamba bagira iki bahonye betumere ca kirere cy'iwacu kiguba kimeze neza. Yego. Muri buno burimyi bwubahiriza ibidukikije nibaza ko bugizwe n'ibintu bitari bike ku barima ku misozi hanamye canke mbere no ku barima mu biyaya aha hantu ngira ngo raza kudufasha kudutandukaniriza uburyo bokoresha mu bijanye n'ibi byo kubungabunga ibidukikije kubera ko isi urumva ko itameze cyo kimwe hamwe irahanamye ahandi ni mu kiyaya aba bantu ni gute bashobora gukora ubu burimyi bwubahiriza ibidukikije. Yego nk'abantu baba ku misozi ihanamye twebwe kugira tumenye yuko uburimyi canke umuntu ariko arakora uburimyi bwiza utabangamira ibidukikije nuko ayo matongo ari ku misozi ihanamye abaciye ku mikobeko araca imikobeko agatera ku bwatsi kugira ya mikobeko ntibomagurike ico ni kimwe kidufasha iki murabona yuko nk'abantu bafise baba mu misozi ihanamye iyo imvura iguye atamikobeko baciye uza gusanga habaye inkukura nyinshi cyane mbere gushika n'ibyo bateye hariya mu myonge wabo ugasanga byarafukiwe n'ivu ryaje riva hehe rizana n'amazi menshi ava hehe ku misozi si nibyo gusa si uzosanga ariho n'intuzenya ibintu by'ibimangamanga ugasanga nk'amazu y'abantu
nk'abantu bahanamiye amaja hepfo y'abandi ugasanga harabonetsemo ikintu cy'ikimanga bivuye kuri ya nkukura nyene kuko urumva amazi acaja hamwe araja hamwe bikaca bimera nk'ikintu cy'ikidirima rero kimanuka bigatuma hantu imirima yononekara aho iciye haronekara cyane kuko nta kintu kihasigara n'ibintu by'ibimangamanga muzobona kenshi ku misozi biva ku nkukura kenshi yego numva rero uburimire butonona bisaba yuko dukingira isi yacu tukayikingira tugatera ivyo biti bibona n'ibitego tugaca imikobeko tugashirako ivyatsi bikingira bituma isi ya mikobeko ifata kandi iyo tugiye kurima kandi turafata hahandi ya miserege kubera usanga iba yaruzuye ukongera ukagira iki ukayikora mu ivu ukayibonesha igasigara imeze neza. Kuri iki nyene twagiye tubona hari imigambi itandukanye mbere hari aho na leta ishiramo ukuboko bakagira bakatanga amafaranga ku bene gihugu bagaciyo mikobeko igihe leta yongeye rero ikaba igitebaganye kugaruka ngo itange bwa buryo bongere bimbe ya mikobeko ugasanga ya mikobeko yarazivye iki nk'umuhinga wewe ukibona gute ni ihe nyifato ikwiriye abarimi? Murakoze cyane. Murabona yuko leta ntakitakoze kera irashiramo uburyo bituma bene gihugu baca imikobeko leta irahatanga amafaranga abene gihugu baciye bamenyera bibaza yuko leta izogaruka kugira iki kuza kuyisibura ya miserege ahubwo je nobona ko hoba ihimiriza hakabihimiriza kugo w'igihugu aho umwe wese afise itongo arimamwe bene iyo batarimamwe mugabo gitirirwa igiwe ko iyo miserege yo bihari ko boyikorera bakongera bakayisubiza nkuko yari imeze kera leta ikitunganya batarindiriye ngo leta ngwizanye ngo kuboko kuko nubundi ingaruka mbi zibagarukako none umuserege wuzuye amazi arata umva acatufata indi zirashasha agiye rero agaca mu itongo ry'iwawe ivyo wateye byose mbabigenya bihemukira hehe mu mwonga none wumva ingaruka mbi izigaruka kuri leta canke zigaruka wewe muri minyene ba warashizemo uburyo ukagura imyavu ukagura imbuto ugashiramwe n'abakozi bagufasha no guteragira ni kuvuga mu gihe cyo gusoroma ntacuronka kuko byose itongo bageragize iki ryaratwawe ryose ni mwe ntumbero rero yuko hoba ihimiriza mbere n'abene gihugu bakavyumvamo ko guca umukobeko iwawe ari ngirakamaro ntuzurindire ngo leta ngo izoza kuducira iki imikobeko kugira ngo ibungabunge isi ni kuvuga ingaruka mbi zose tuzogira zitugarukako mbere no mu myaba hajya mu myonga yatwita mu myonga ahandi bahita imirenzo namwe dusanga ikidirima cavuye hejuru ku musozi caje kigafukira imwe bari mahehe muri ya mirenzo ya myaba bivanye n'umwese imvugo ko yumva haba rero irya myaba ari imaze kuvukirwa mwashizemo uburyo abarimi mwaraguze imbuto mwarasizemo abakozi mwashizemo imyavu itandukanye ni kuvuga hagusoroma ni kuvuga utaha amaboko uyikoreye yego mugabo umuntu aravye uburyo bukora mu ico gikorwa cyo guca imikobeko ubwo abene igihugu bobwironsa kumenga n'uburyo babu buri hejuru bo kubera twese turi mu iterambere twese twumvise ko udaciye umukobeki wawe ari ingaruka mbi zikugarukako ni kuvuga hajya ugiye gutegura itongo ry'iwawe kugira umenye ko uburimi uriko urakora bukingira isi iwacu nuko hajya iwawe umwe wese yofata ya mbere agaca umukobeko iwiwe erega twe i Burundi nta matongo mandi dufise usanga ari amatongo duce mu gasanga kamwe kare hariya kandi hariya hajya nyene ni hatoya cyane burya igikorwa washishize umwete ugashiramo umwete ni ikintu kintu gukorwa kandi cihuta gikora gikunze gusa ubone ingaruka nziza yacu ni ingaruka mbi abantu nitwatahura rero ingaruka mbi zo kudakingira amatongo y'uwacu niyo tubona yuko twihenze rero mbona umenga leta ntiyo kwiriguraza ngo je gucindira imikobeka bene gihugu ahubwo twebwe nyene mu amatongo y'uwacu tuyategure neza bwa burimye butonona ibidukikije ntabyo numva ko imikobeko ibirimwe biciye tugatera ibiti binywanishije ahubwo kiretse ko nka leta nk'ico no isaba leta iratunganije kuva hejuru mu gisata cy'uburimyi gushika ku mutumba hariho ibiti bibana n'ibiterwa abene igihugu batashobora kuronka imbuto
mugo turafise ibigo izabo bijeje kurondera imbuto nziza zimeze neza kandi ico gisata birahari. Yego. Rero mbona yuko leta yofasha hakabanza hakabinyigisho bakanagurwa inyigisho zo kunagura bajya abantu zenya aba moniteur bajya ku mitumba gushika urwego rwa commune abagoronome mbere gushika ku chef b'ama DPA hakaba inyigisho zo kuza guhimiriza abene gihugu ukuntu uburimi butonona kandi bukingirana ibyo kikije ingene bobwitwaramo imbuto turazi ko zikunda kugorana z'ibiti bimwe bimwe nka leta nayo igashira mu kuboko igafasha abene igihugu ku mitumba bakaronka ibiti bashobora kugwiza bakaronka imbuto bakabigwiza bishobora kubana n'indimo ziwacu. Yego mwatubwiye akarorero k'amavoka ariko ibyo byose n'ibindi biti birahari mbega ntihoba hariho abo babicako bona bironka itararinda gushiramo uko kuboko mugabo ntibamenye mbega n'ubwoko buhe bubereye kubana n'indimiro hari byo mwamuzi bamwe bitudondagurira bitoba bibangamira ibitego umuntu aba yarima. Yego murakoze cyane. Murabona yuko ino iwacu turarima ibiterwa nje bukamazi tukarema n'ibiterwa mbombarugo mbere yo ibiterwa nje bukamazi nk'amakawa hariho ibiti vyemewe guterwa mu makawa naho nyene hariho amategeko nko mu ikawa ufise ibiti nk'amagreveriyo uragenda hajya ku nkikuro z'ikawa ugatera bijya biti vy'amagreveriyo ibivumo byo biroroshe uca igishami ukagenda ukagishinga gica gifasha kunyaruka kiranaga byoroshe nta mbuto bibiga birasaba mugabo nk'amagreveriyo aragoya imbuto y'amagreveriyo iragoye nico gituma harimo ama espèce amwe ivyo bita ubwoko bw'ibiti bigoye kuronka imbuto nico gituma izabo nazo tuyifise mu Burundi yofasha mu kugira haboneka izo mbuto mugabo ni gisabo bishoboka mu mabepe ho gwizwa ibiti cyane byinshi kuko nta mashamba tugifise ati biva he wana kubisagara bigenda biraguka kandi abantu bose mu gisagara si bose bafise amapori kandi batereza guteka mu guteka bakoresha amakara rero iyo makara buze mu gisagara bashobora gutsima y'amashamba hariya nabo yakuye wa muntu agutera ibindi biti acarima ararima ibiraya karimamwe ibigori n'ibindi ishyamba rikaba riragiye kandi hano mu gisagara mu macaguka kandi abantu batereza kugira iki gufungura bakoresheje ibintu biva hehe mu biti mwiyo ntumbero rero nakubwira yuko dufatiye kwiki gikorwa cyo kunywanisha amavoka bakayatera ibyo biti bibana na magreveriyo hari ibyo biti muhumuza ipapayi byose biri mu bintu amanime byose biri mu espèce abana n'indimiro ziwacu tukabitera mu ndimiro ziwacu bizotuma rero turiko turafasha mu kubungabunga ibidukikije. Yego umuntu ariko aravuga kuri ibi bijanye no gukingira ibidukikije ntashobora kubitandukanya cyane n'indimiro ariko kandi umuntu aravye ibi biti mutubwiye harimo nk'ivyo bivumo rimwe na rimwe hari gihe biba bitoroshe gucana nibaza ko bigwiriye ariko umuntu akacaraba aho biba uko biba vyanganye iyo vyabaye binini ubwo ntibigeraho bigasakara bikaba byobuza ko ibiterwa bikunda aho biri. Yego birashoboka nk'ubu nk'akarorero mbere mpere giterwa nje bukamazi nk'abantu bari mu gisata c'ikawa barabizo yuko ikawa gira ishoka ubu nuko ibiri certifié iba certifié gute ubu nta gukoresha imiti mvaruganda mu bintu bijanye n'amakawa bigikoresho ugikoresha iyo miti mvaruganda ikawa yo ikibano certifié rero hariho ubwoko bw'ibiti vyemerewe guterwa mu makawa kandi ikawa yo mu Burundi murabona ingona dufise ubu amashamba arayeho neje hamwe twara dukora bya byase byo gusasira aziya kawa byaragize rero igihe biti bidufasha iki nko ku biterwa nje bukamazi mbere nivoka ubiremewe guterwa mu ikawa iremewe urumva ko bijye biti dufise bifise ubushobozi bwo gushikana imizi kure aho bijye biterwa bigufi bidashobora gushikana imizi rero iyo bimaze gukura ajya amababi
ubwa mbere arasasira kandi arabora aboza ashabiki ashabifumbire yo ngaho nyene ikawa yo ikeneye n'agatutu hajya muci ikawa irakenera igitutu bya bitewe no kuvuga biteyemo bya bivumo bikaduga hejuru bigasakara uza gusanga icyo gipimo cy'ikawa nta bisasizo usubira gukenera harimo ikivumo hono haguma habomvye kuko ivumo cyo muci kiramima amazi ajya mu kumugezi ya amazi ari mu kuzimu kure kirayaduza ugasanga ibipimo vy'ikawa by'iwawe bisa neza kandi urumva ko harimo n'igiti urumva wubahirije ibidukikije yego no gufumbira nko mu gufumbira nta ngorane hoho nk'abantu bazo kubikora cyane nko mu Kayanza komine Kayanza aritabiriye cyane icyo gikorwa cyo kunywanisha nko ku biterwa by'ikawa hoho baravyumva ijana ku ijana bari kundi muvuduko umeze neza mugabo barimye natwe bato murabona yuko dukoresha imyavumba Rwanda bijya navyo biri mu bituma isi yacu itagira inguvu ikacha ni kuvuga ni kujya kwimpuze hera erega nisi rahera iyo dushizemwe mu produit chimique menshi mu masi iwacu ubutaka bwacu tuba twakabwonona uko bwaremwe mugo duteyemwe ibiti urumva birashikana imizi kure ajya amabazo hunguruka hajya azumira hajya abore yongera bifumbira za hehe bwa buryoherere bwatakara shagiti kiragenda kikabunonuza mu kuzimu hajya mu hajya amababi akorotse yamayirema yose yatakara ibyonyunyu byose acagaruka kuri yasi yacu ikaca yongera kamera neza yega ntuje kure na kera bari bamwanishije yego kera burya nta muntu harimo igiterwa kimwe mu murimo umugore abona umuntu harimo igiterwa kimwe asoromye ubugarago umenga bakene ikibuga cy'umupira rero iyo turiko turavuga uburimyi rero bwo kunywanisha ni uburimyi butuma tudahungabanya ibidukikije kandi tukimbura Ego, tuko turasa n'abegereza ku musozo ikibazo kihari ni iki mbega abene gihugu iyo bariko barakora iyi migambi yabo y'uburimyi ubwo barashobora kuba bibuka yuko uruhombo rwa mbere iyo batabikurikije ngo bavyubahirize uruhombo rwa mbere ko rushikira bo nyene ibi baravyitwararika bakavyibuka si benshi cyane ariko abamaze kumva icyo kunywanisha cyangwa bamaze kubona ingaruka nziza zo guca imikobeko mu matongo y'iwabo baramaze kubona yuko ingaruka mbi itangira gushikira wewe nyene murimo kuko abandi barasoroma udasoromye niyo mpamvu rero twebwe abenegihugu dufate ya mbere dukingire isi yacu twongere dushiremo n'ibiti canke turime n'ibindi biterwa burya urimo igiterwa kimwe mu murima je wanje nabyitishamo yego kuko urumva usoromye rimwe ntusubirayo udosura imvura yaraguye yo kurima ibindi mugabo wagize hari biterwa bibana n'ibindi ugatera kimwe bibiri bitatu mu murima narabakira ntibembora barimbura kandi cyane wasanga amatongo yabo arimo ibiti ugasanga harimo umumbati ugasanga bakwemo ibigori mbere n'ubwishatsi yego ugasanga mu murima harabumwe ibintu bitanu bidasa ari no kubereka baba barumvise barabona akamaro burya abantu bakera ko kunywanisha yego yego baravuga bati akimuhana kazi imvura ihise imbere yuko barindira ivyo leta iza kubakorera abene gihugu basabwa iki kubijanye no gutahura buno burimyi bwubahiriza ibidukikije abarimyi basabwa nuko ubwabo babona yuko uburimi niho dusigaranye inguvu mu gihugu tuko birababaje kurima ni wimbure kuko urabona ibikoresho dukoresha birazimvye n'umukozi w'uno munsi arazimvye nasaba bene gihugu twese abarimi twumve yuko gukingira ndakigaruka ko cyane gukingira isi no kurima ibiterwa bitandukanye mu murima ari ingirakamaro mu mihani wacu kuko uburimyi dukora niho turonkera mu buryo bwose butandukanye yego nibagira igikorwa cyo kunywanisha abebene gihugu bazosoroma cyacama bashore kandi nikibuza kubimbura ibiharage mugo ibya byamwe tuza kubasahiriza mu nyuma babanje gusoroma
kuko ibijya biti cyane byo byamwa ubona ko bisoromwa rimwe mu mwaka. Nifuza yuko twebwe abenegihugu tubafata iya mbere tugakingira isi yacu kuko nibwo butunzi dufise bwa mbere nuko twabungabunga iyi si yacu tukanga tukanayikingira. Yego turarangije, ariko imbere yuko tusezerana ku mitumba aho duherereye turafise abafundi b'indimo twahawe na leta. Aba bafundi b'indimo nibaza ko rimwe na rimwe hari usanga bashimikira cyane kugira ngo umwimbo uboneke, nimba ari utugwara twaje mu murima, nimba ari n'uburimyi bwa kijambere, ariko ikijanye no kuhimiriza bene igihugu kingira ibidukikije, wanashaka ubona umenga ingubu bafise sinke, byo bari vyigwa bike bafise, baba bafise ubumenyi cyane mu by'uburimyi ku bidukikije, ugasanga ntabwo bafise. Ni giki aba nabo basabwa, ni giki bakwiye kumenya, ni giki bakwiye guhimiriza abarimyi? Urakoze. Navuga ko ari inzira zibiri. Nuko abajejwe ibyo burimyi mu ntara hobaho gukaruhirizwa ubwenge canke kongereza ubumenyi mu bijanye n'ahisi iwacu igeze uwo munsi kuri bajya mu monitere ku mitumba n'amashirahamwe atandukanye, nuko baba bafise integuro z'imigambi yabo ko nibitunganije, naco gisata bugishiramwo mu migambi bagira, bafashe mu guhimiriza mbere no mu gushiraho ibiti bakabigwiza mu mashirahamwe bakabiha bene gihugu kugira iyi si yacu tuguma tuyibungabunze. Tutayibungabunze ntaho tuzoba turiko turaja, niho tugoye kuravomera mu cyamenetse, kuko hazogera igihe ibi tubona ubona ko abantu imbere n'ibiterwa kama benshi batakibirima. Murabibona ubu barima ibyo bita hybrid, bigere navyo hazogera igihe mbe mu gihe bitazoboneka ca tubaho gute? Bimwe by'iwacu twaramaze bimwe by'iwacu kama twaravyirukanye, bizoca bigenda gute? Numva ko ari amapfa azoshagaruka hehe iwacu. Rero tukora bya burimye rero bubungabunga isi, bukongera kubahiriza ibidukikije, natwebwe no ku magara y'iwacu bikongera bakatwubahiriza. Tubakengurukira, turangize ngaha kino kiganiro. Murakoze cyane. Twizere ko nitwongera kubikora ko bizotworohera nkuko byatworoheye kubaronka uno munsi. Biroshe cyane. Yego. Murakoze ntangorane. Yego, turabashimiye cyane. Nuko rero nshuti bakunzi ibiganiro vya radio televiziyo Ubuntu, ijwi ry'Ubuntu n'ivyizigiro, ndabakengurukire cyane mwewe mwese mwafasha akanya aho gukurikira kino kiganiro isi duhetse. Dukengurukire kandi n'umutumire yemeye kudufasha kuremesha kino kiganiro. Bienvenue kwizera ariko ndakibashikiriza, ndabakengurukiye, reka ndabatumirire kuzokurikira ikindi kiganiro kundi munsi nk'uyu naho utaha.